Mwaramutse uyu mujene arabaza ati komera semerera komera nkwibarize ndazi ko uri umuhinga reka da wondangira isoko nodandazamwo ivyiyumviro mvabwenge mfise wow marché des idées nsanze ndwindi umufilozofe yavyigiye nkaba n'umwanditsi w'indirimbo komera usemerere ubuzima ni business kabisa ikindi indirimbo nandika zigaca zikorwa na producer AI hari ico wozivuga ko bo indirimbo kumbe ntavyo ndazivuga ko sindi umuntu ndi muri yo domaine urashobora kubona ko ntari umuntu w'umuririmbyi muga kumbe ndavuga icyumviro namfise philosophe nawe nyene nuvuga ko atari si ikintu umuntu yiga kugira ngo azokommercialize si ikintu kiri commercialisable traditionnellement aba philosophe n'abantu babaho bakenye juste ko batunzwe n'ivyumviro gusa contemplation Jean Paul Sartre yavuze ngo la contemplation c'est un luxe donc kugira ngo uruhumanya wo kwandika no kufise ivyurya. Having said that nibaza yuko aba philosophe bamwe ashobora gukuramo amafaranga inzira ya kera byaro kwandika mvuze kera ko muvyo kuri kwandika igitabo muri misi ntivyoroshe igitabo gifite umwanya munini research nyinshi hanyuma ama revision menshi hanyuma guronga maison d'édition ngo ushobora kugipublia biragoye cyane gose maze umwaka n'igice ndiko ndagerageza ugize ngo self publishing naho usanga n'amafaranga menshi ko muri 5 kumbure birenga ukazosanga amafaranga ntuzo yarekipera donc kwandika igitabo gupublisha igitabo usanga mu vy'ukuri hariho ikintu cy'uruhombo sinzi ko iyo nzira umuntu yoyifata. Ndazi aba philosophe bakeyi n'abapsychologue bashoboye kuvyaza umusaruro ivyo vyigwa vyabo mugabo bisaba ibintu bibiri icambere bisaba n'amafaranga bien sûr n'ibyo amafaranga ikindi ni ikintu bita credentials ukuntu womenyekana mbo umweneza ko yamenyekanye Jordan B Peterson no mu yigisha ndibaza University of Toronto muri psychologie donc umva ko ari mu Canadien kandi ari professeur umbico bituma uronka audience utira uraja kurondera nk'iyi vitonda kuri YouTube uyumva audience wifise mu ishure kujya sepa nka mworoha yabakihari atengeneye kwandika cyaje gukora YouTube toja kumumviza kubera yigisha abantu benshi. Ubundi n'umufilozofe niwe nofata ko mbere worabira kugenda umuronde yitwa Alain de Botton. Alain de Botton ko nyine yumva n'umwongereza muganeza ko yavukiye mu bihugu vya Switzerland donc aravuga ifaransa n'icongereza akakora mu congereza yanditse kitabo kimwe cyitwa Status Anxiety niho je natangwe kumubona hanyuma acatanguza YouTube channel bita School of Life nibaza ko arafise amafaranga kameme yashoboye kwandika igitabo hanyuma akagira book tour gutembera hajya na hino akora ama discours ahantu nko ku university n'ahandi mugabo Alain de Botton waza ko murabira ko example yiwe YouTube channel yitwa School of Life arafata aga philosophy runaka sepa nka stoicism akagira akavuze ko ubundi munsi agafata sepa Epicurus agafata mu philosophe umwe Jean Paul Sartre Kierkegaard Nietzsche Schopenhauer sepa akene donc ukene kuraba mu philosophe mu majambo make mu minota 10 ugiye kuri yo School of Life usanga yaravuze amajambo kuba philosophe bakomakomeye baba muri France muri Europe en principe nabo muri Russie sinaba kwa mu Russia bavuze ko ba Tolstoy na ba Dostoevsky Dostoevsky yaramuvuze ko donc agira ukonyana akafata ati Dostoevsky yavuze ko nuko yanditse ibintu akavuga philosophe yiwe kumba n'ubuzima bwiwe iki resume dimo y'umuntu philosophe runaka so waja kuraba School of Life bo ikindi bako bisaba ko ukoresha audience inovuga mu congereza no hari audience iri monetize cyane abantu benshi bavuga icongereza par rapport y'igifaransa ikindi c'est dommage abandi ndaza ko tufisuma yo kumviza philosophe so ko audience ikindi vyogorana ça dépend bako university wigisha kuri nk'akaroro bakaba kuzi nk'abajya banyambari bandenza ko ngende wiki kumbura sho kuronka ka audience muganeza ko audience y'u Burundi itogutunga ko navyumvira ugiye muri philosophe ko naza ko ari ibintu abantu benshi tutajamwo bo donc je numva yo social media philosophe naza ko yoba iyo YouTube channel peut-être n'izi social media ukazaraba angle ufata philosophe ufata kumbura karaba Eastern philosophies abantu batamenyereye muri Eastern bujya muri Asia harimo philosophy Hinduism Buddhism afite philosophy nyinshi cyane ziya za karma n'ibindi bo ibintu dimo abantu batamenyereye kumva kumbura atiza mu university harimo The Art of War n'igitabo cyo muri Eastern nacyo nyene cyo muri cha philosophy hariho Taoism sinzi ko vuga Taoism cha Daoism
Donc ikintu bita Dao De Ching, umuntu aracumva bakivuga Dao mugabo bagiye batandika Tao De Ching, Lao Tzu niwo mu philosophe. Confucius nawe ni mu Eastern philosopher zongamo Confucianism, aba Hinduism nayo nyene kurusha ko bafise aba philosophe babo doga divinga muri ivyo bintu abantu batamenyereye. Haco nufise ikigai mu Japan umva kanyico ikigai ukagenda ukagira searching akakora video kuri cyo ukagira illustration, ukaranga do kuntu ba creative mugabo nubona ko YouTube social media ari ahantu ushobora gucuruza philosophy nta handi numva kizeho ndavuze ufise izina rikomeye uvuga n'icyongereza ciza ukajuza kurondera ahantu ukora ama speech mu ma conference naho ubwambe bashaka kutaguhemba mugabo ko wubaka izina ryawe bashaka kuguhemba, ariko ivyo novuga ko uri mu Burundi en realite nta muntu yovyiziga nta muntu yovyizeza. Donc mbona uri mu Burundi ikiri simple ni YouTube ukaraba aka angle ka philosophy ushobora ku divingamo ukaronkamo amafaranga. Ico kimwe no music neza kumbure ko kuri music ari abantu bashaka gusohora ama music kuma podcasters zijya za YouTube irafite YouTube yashaka kuba podcast YouTube music, hariho podcast zibiri nibagiye Apple podcast, hariho n'iyindi Spotify ya Apple Music, Spotify ni YouTube Music, kumbure ugashoraho iyo music. Ikindi kuri music ushobora kuja kuri freelance website kuma freelance ushobora kuba umenga hazita Upwork, freelancer.com, Fiverr, ukavuga ko ushobora gukora music umuntu hari nk'abantu nk'ibi dukora vy'ama YouTube atanguza ka music ibintu nk'ivyo canka akora music tu gushika à la fin, kumbura kabaza aba YouTuber bakeneye akantu ka music gushira muri video zabo gakore ugaca kuri Upwork canke Fiverr canke freelancer.com n'izindi hashobora na freelance kumbereza ku muziki gusa ejo urondera freelance website. Nivyo niko novuga si ikintu mu vy'ukuri novuga ngo no kuremesha ngo uzohavana mu mafaranga, ariko bivana encore na personality yawe, kuko nka philosophy ntabwo ari necessairement ivyuzi, ni kuba storyteller. Umuntu ashobora kwiga ibintu vyose mugabo kuba umuntu ushobora kuvuga a story c'est très important. Hanyuma ururimi it makes a whole difference. Hari mu YouTuber w'umurundi ari muri Kenya yavuze ati kubera aba akora mu Congereza abantu benshi bakwikana n'abantu muri Amerika sanga nko ndose nk'ama views 1000 ushobora kuronka amafaranga arenga umuntu aronse ama views 5000 mu Burundi canke 10,000 kubera YouTube iriha ikwikije audience, kubera YouTube mu kuriha n'abantu n'ahantu iraninga ama publicité yabo, kandi urumva ko muri Amerika ari bafite audience nyinshi n'ibindi bihugu bitari ivyo Amerika canke Abongereza usanga ariko behata kwicongereza gusumvya uko biga igifaransa et définitivement pas ikirundi. Alors kuba ntakuzi ufise imyaka ingahe wize bingana gute ushobora kuduguza audience gute uvuga gute sishobora kubwira exactement ingene bo bigenza, mugabo YouTube social media hanyuma podcasters ku music na freelance numva ariho hantu wovyaza umusaruro. Ariko umyaza ko harimo competition nyinshi kuma freelancer, competition ni cyane sanga abahinda abashinwa abahindi aba Filipino benshi cyane kuri ama website, harimo competition. Hanyuma YouTube naho numva ni nka storytelling no kusensi ingene nka audience usanga bitoroshe, mugabo numva arizo nzira zibirije no suggera hakaba hari izindi nzira mwiyumvira abantu b'Imana uyu mu philosophe mu muhanura iki sawa mugira umunsi mwiza.